Yesu n'umwami. Igice cy'ijana na gatatu. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Ukumva umenga karabaye urapfuye kandi utarapfa. Ngira ndakubwire ko nkuzanye ubutumwa bwiza uhora agomba kumukorera. Ntutinye, kora kwa kundi uhora yakubwiye gukora. Shitsa kwa kundi yakubwiye ngo ushitse, kandi ugira kwizera gushasha. Nimba yakubwiye ati rero icyo gikorwa canje ngomba kugikorera ku musozi runaka, ukabuzi neza ko ari Imana, ukabuzi neza ko ari Imana. Ico nico nkubwiye, kuko ibivuga ni byinshi, ivyereka ni byinshi. Mugabo ukabuzi neza ko ari Imana, ntutinye, uhora ari kumwe nawe, kandi agomba kugirire neza, kandi agomba ashitse amasezerano yawe. Uko yagusezeraniye ni kwa kundi nyene, kandi agomba bishitse. Mugabo ntugire ubwoba, arakubona. Kubw'ubwoba ufise, wumva umenga ugomba kwiyahura. Buriya abantu biyahura buriya n'abanyabwoba bwinshi cyane. Atinya ibibazo, yabona ibibazo bibaye byinshi, akumva umenga bya bibazo nabwo yo byinjiramo, hako kwinjira muri bya bibazo yotuma apfa. Nje maze kuvugana cyane n'abantu baba bagomba kwiyahura. Kenshi tuko turuvuga amajambo ku radio, bamwe barantelefona bakambwira ati nagira niyahure none Imana ishime kuri iryo jambo uvuze. Kenshi ndababaza ibibazo, nabisuzuma neza nkasanga bwari ubwoba. Kumbure n'ubwoba wafashwe ku nguvu, kumbure na papa wawe. Tijake bibaho. Yes. Maze kuvugana n'abatari bake byabayeko. Kumbure wafashwe ku nguvu, kumbure na sasa ugatinya ko bihava bimenyekana. Ukumva ati ntuma niyahura kugira ngo ntibiyave bimenyekana. Ukagira ubwoba bw'uko abantu baba bamenya ukuri. Reka bakumenye ukuri, nico kizotuma kigukiza. Ubwoba burashaka gutuma mu mutima iwawe hakubita ikintu gituma n'umutima ucuhagarara muri uwo mwanya. Kenshi uzumva abantu bapfuye batagwaye kubera bari bagwaye hypertension. Harashobora kuza ikintu gitera ubwoba cyane, ubwo nyine umutima ukacuhagarara. Ubwoba ntabwo ari bwiza, uretse ko bushobora guhagarika umutima w'umubiri, urashobora no guhagarika umutima w'impwemu. Mu mpwemu gahagarara, ntubugitera imbere hahandi. Kubwo ubwoba usanga amajambo yawe wamuvuga amajambo y'ibidashoboka gusa. Ati ndatinye vraiment, ndatinye, ndabona ko bidakunda ko ndatinya ko ndatinya. Ariko ndagomba ndakuvure, ngomba ndakuvura icyo kiguma ufise mu mutima wawe cyo gutinya. Uwo munyororo kuboshe kandi utari witeze ko ucika. Ntabwo waruzi ko uwo munyororo uhava ucika. Mugabo uragomba kuno munsi uwo munyororo kuvako. Tangura kuvuga amajambo utigeze uvuga amajambo y'ukwizera. Tangura kuvuga ya majambo wabona kumenga ntibishoboka, uvuge ibishoboka. Ntuvuge ivyo ubona, mugabo uvuge ivyo wumva ushobora gukora. Sinzi ko ndakivuze neza, reka ndagisubiremo kandi ukundi. Ntuvuge ivyo ubona, ariko uvuge ivyo ukeneye. Okay, ndabivuze neza uko nagomba kubivuga. Ntuvuge ivyo ubona, ariko uvuge ivyo ukeneye. Jack, ivyo mbona. Yes. Ukeneye gushika mu Kirundo, uri i Bujumbura. Mugabo icyo ubona ko ufise ikinga yonyine. Kandi ikinga ntishobora gushikana mu Kirundo.
mugabo icyo ukeneye ni ugushika mu kirundo. Amajambo yawe avuge ko ukeneye gushika mu kirundo kuruta ivyo ubona, kuruta uko uvuga ati mbona umenga mfise ikinga ntibikunda ko noshika mu kirundo n'ikinga. Ubwo baba bamaze kwinjira ko udashaka gushika mu kirundo uvuye Bujumbura n'ikinga. Ariko icyo ukeneye gushika mu kirundo, vuga icyo ukeneye, ntuvuge icyo ubona. Jack, iryo jambo ntajyo ntahuye neza, ndari gusubiriramo. Ukeneye inzu y'ivyumba 4 na salon ni toilette indani na clôture n'ibindi byose n'ivyo mu nzu, nicyo ukeneye. Mugabo icyo ubona nuko uhemwa amafaranga 50,000 ku kwezi. Nuvuge rero icyo ubona, nuvuga ati mfise 50,000 n'ukuri nibishoka ko uzokubaka inzu nk'iyo. Mugabo ndagomba kuvuga amajambo uvuga ati nkeneye ko mu mwaka uza nzoba ndi mu nzu yanje y'ivyumba 4 n'ibaraza canke zibaraza 3 2 uko bigomba kose. Aba ari cyo uvuga kuruta icyo ubona. Icyo ubona nuko ubona ko ufise amafaranga make mu nzu, mbere n'inyuma ufise amafaranga 1,000 canke dufata 100,000. Ufise 100,000 mu nzu, mugabo kandi ukeneye gukora mariage muri uku kwezi canke mu kwezi kuza canke ku musho w'umwaka canke ndazi. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.